Reka tubaramutse cyane abakozi ba Aka Burundi aho muri hose nibaze kumeze neza kandi mukomeye kuri mikuru ya mbere no sanga live siko bisanzwe imbere yacu dufite umutumire ku nshuro ya mbere bavuga ko ni umujene narababwiye ko ngiye kubazanira abajene b'abantrepreneur uko no byitwa abajene bari ku TV abajene bari kubakura cyane abajene bari ko baragiraza gukura kugira ngo Uburundi bugire iterambere kuko Uburundi bukeneye amaraso mashasha generation par generation uko tugenda turaduga nariko ndatembera mu karere nyene ntari sanzwe menyereye cyane duhura n'ahantu hari abajene bariko bayagututuna n'utundi bariko baraganira ndetse bipfuriza n'umwaka mushasha burya nasanze ibintu byo kwipfuriza n'umwaka mushasha burya ntibihera biza guhera umwaka urangiye niko no byita reka tumwakire muri rusangi aca yidondora bari kwadukurikirana turabakire cyane murakoze cyane nitwa Igirumwete Fish abandumwe mu bajene mwasanze ngaho yego kabasanze ahantu muri imbere cyanifuza kuba yagisha mu kazi ka misi yose musanzwe mukora jewe nsanzwe ndakorera abantu kandi nkongera ntikorera ariko muri byose turakorera abantu cyane gose ibyo twiyumvira byose bari ibintu bifasha abantu urumva turabakorera hama natwe twaba yego uno musi uri hejuru ndabasanze ahantu n'umunsi mukuru niko no vyita uyu munsi kuri wewe usigura iki ubuzima bwawe uno munsi usigura ikintu kinini cyane kuri jewe mba numva umengo kuba ahantu hamwe kugira ubumwe kugira urukundo ibintu bituma abantu dushika ku iterambere rero kuri inzu tubona turi ahantu hamwe turabajene bisigura ko aho muri aho hantu tuba turi haba hari ubumwe haba harimo n'iterambere ridasanzwe yego icyo ushaka kumenya nabonye muri abajene gusa woba ari umugwi w'abajene woba ufise izina cyangwa se ko bari kwa kundi abajene bashobora kuba bazinanye bakavugana ati mubona gute uno munsi twicaye ahantu hamwe tugasanga oya iyi ni bayitwa n'umugwi witwa ihuriro ni ihuriro ry'ugwaruka n'abarugwaruka rukomoka mu ba Adventiste rero twaragiye hamwe turiyumvira ikintu coza kiraduhuza tugakora ibikorwa dukoresheje ingabire zacu hari ingabire nyinshi hari abaririmbyi hariho abafise ingabire zo guteka hari ibintu byinshi ingabire nyinshi zibaho hari abubaka bagira iki ariko rero ibyo byose kugira ngo dushobore gutezanya imbere ca twisunga Imana rero twebwe hanini twahujijwe n'Imana n'ibikorwa ingabire dukoresha duhuriye ku Mana kugira ngo rero tugenda turatezanya imbere uvuze ikintu cy'abadivantiste hari ahantu nari nicaye abadivantiste n'abantu bafise impano yo kuririmba novuga ko abantu bose bumvise indirimbo y'umudivantiste umuntu wese avuga ati ijya ndirimbo ni y'abadive mubigenza gute mu bijanye na bino bintu byo kuba muririmba neza nk'abantu bashobora gufatira kicitegererezo muba mutozwa gute bigenda gute tuvyinjiremo cyane kugira ngo abantu babyumve umuryango wose ugize ukuntu bayeho kandi ufise uko witwara rero nibaza yuko abadventiste nabo sinobavuga nk'idini n'umuryango rero umuryango umwe wose urafise ukuntu present ibintu nibaza yuko ari ico kintu nibaza ko ari iyo nyishu musanzwe muri abaririmbyi yego musanzwe muririmba mu mugwi cyangwa muririmba ku giti cyanyu mu mugwi hamwe na korali hariho group na korali uvuze group na korali ngo bitandukaniriza gute abantu kugira ngo babyumve kuko tuba tuzi ko umugwi ariyo korali sinzi uvuze umugwi na group na korali sivyo ngo mucangaye numva korali sinibaza ko nosigura ibintu byinshi korali twize muri eglise ni umugwi tuvuge mu kirundi ni umugwi uri mu migwi iri muri representa eglise ariko hariyo groupe rero groupe navyo uriko uravyumva mu gifaransa sinzi ukuntu no bitandukanya izo ndimi nazisanzeho ibaza ko hacabaho groupe ari nk'akantu kagiye ku ruhande gakora ibyako urumva
ariko ivyo byose bivuye muri eglise tuba twitirirwa umuryango w'abakristo. Yego ni vya bindi bitwa ngo amabende ya bende. Okay, murakoze cyane. Reka tuvuge cyane muri korali niho nshaka kuvuga cyane. Musanzwe muririmba ijwi rya kangahe? Yose amaji yose ariko amaji yose nangahe? Bo je muri no mwanya nzi ane, ariko hariho n'ayandi bagize ubushakashatsi bageze ku ndwi ko twumva ngo na Rusuferi yarimba 12 agasokera rimwe. Ariko rero sinibaza abo bantu bariko baraya roshesha bakayatora sinabaza ko babonana kugira ngo abibira akabanga kugira barashikanye barahiye bazotubwira, ariko nibaza yuko je ndirimba hanini ya tenor me ijwi rya gatatu ariko yose bayaririmba. Yego cyane gose. Muri korale bigenda gute kugira muririmba indirimbo z'abandi canke murandika indirimbo ziwanyu bwite? Turakompoza amatukiririmbira ivy'iwacu. Yego muri composition mubikorera hamwe nka korale canke umwe aragenda akicara hama akazana indirimbo? Niyo mpamvu nakubwiye ko mu migwi tuba dufise ingabire zitandukanye. Hari abazi kuririmba, hari abazi kwandika, hari abazi kwaranja amajwi. Ivyo byose birahari. Rero hariyo nk'abo bandika bazi gukompoza bazanya amajambo tugahuriza ko mamelodi, usanga n'abaririmbyi twese ca dukora ikintu kimwe. Ego nshaka rero nandukanirize kino kintu, umuntu aririmbira mu mugwi ndavuga muri korale cyangwa se muri bende n'umuntu aririmba wenyene ku giti ciwe ansolo, ni hehe bigorana cyane gusumba handi? Aho bigorana ku muntu aririmba wenyene no ku muntu aririmbana hamwe n'abandi. Bo uririmbana n'abandi habaho gufashanya, ariko ntibisigura ko uririmba wenyene naho hatabaho gufashanya, ko hari yabo niyo ririmba wenyene ngo hari uwifasha, ariko nta muntu yigera yigira wenyene. Ashobora kuba yigira uruhande afise abantu bamufasha, amawe akaza kwerekana ubushobozi bwiwe ari umwe, tumubona ari umwe, ariko ntubuzi biri inyuma cyane gose. Reko sinoja ngaho mvuge ngo ni he bigoye, hose bisaba umwete n'ishaka, nta kigoye kiba. Murakoze cyane. Ushaka kumenya iyo wanditse indirimbo cyangwa se ukayifunda kujya ku ushobora kuja ha wenyene ugahishurirwa, cyangwa se ugafata bible ugasoma hamwe ugakora indirimbo, bishitse ukayizana muri korale bakayanka, ubyifatamo gute nk'umuntu yayifunze? Cyangwa ho bihora bishika? Ivyo bishika mu bantu badahuza, ariko je mu migwi yose naririmbyemwo nta hantu hamwe ndigera mbona ikintu nk'icyo. Gusa nk'abo byoba byarashikiye sinzi kabisa. Murakoze cyane. Tuba tuvuze ibintu byinshi bitari bike, twabasanze muri imbere muri ko muremusinga niko nobyita, musanze mubikora no bivuga gute mu buzima bwanyu, ko tubasanze ari cyo gikorwa muri ko mukora. Kumbura je nashikiye muri je mbona ahantu bari kubakina je, kandi namwe mwaraba MC. Ushaka kumenya niyo niko mu buzima usanzwe ukora nako karimo? Jewe kwemusinga ni nk'ingabire. Hariho kumenya, hari ingabire yo kumenya kuganiriza abantu, kandi bakubwira ko gukura no kumenya icyo uvuga, ugira ukibwire, aho ugira ukivugire, n'umwanya ugira ukivugemwo, n'uburyo style ugira ukivugemo. Rero mu bantu bagize ingabire yo kuyaga n'abantu bose, novuga ko Imana yamfashije ikayimpa. Rero kwemusinga n'ibintu byanyoroheye. Rero muri no mugwi nyene kuhabonera ingabire nyinshi. Rero nanje basanze mfise ingabire yo gushobora kuryosha urubanza. Rero bica biragenda uko nyene, kandi nabitanguriye hanyene. Mu nyuma ndagenda no mu mariage. Abanyene bava ngaho umujene agize mariage akanyikora, ndakeneye kuryosha urubanza rwanje. Mugasanga ibintu biragenze neza. Rero nk'abazoba bakeneye umuntu abafasha kwemusinga, barashobora kunondera nkabafasha cyane gose. Umunsi wa mbere bakubwira ati umuntu agoza kumfasha kuryosha urubanza, wabyifashemo gute? Wiyumvise umeze gute? Kubera ko nzi ko ubukwe ari ikintu cera,
nabonye ko nanje ngiye mu bantu bashigikiye ubugeni kandi n'Imana iri mu bantu bashigikiye ubugeni mo niteka umuntu akwizera kurongora urubanza ni ikintu kidasanzwe nibaza yuko ahubwo nkwiye kubikorera ko cyane karibu n'abandi bashaka kunezerwa mu rubanza babishobora cyane rwose babwira nimero ya telefone bashobora gutora kugira ngo abari kwadukurana kuri ara Burundi bashobora kuba bo bafasha 65 asante sana akajambo kanyuma ko bari kwadukurikirana muri rusange kubyo twayaze bibaye ngombwa hariho n'impanuro ushobora kuba muje abajene bagenzi bawe canke akajambo kagasunika rugi tworangiriza muri rusange bo ico nobwira abakurikirana iyi channel umusapotinge mwene wacu asante sana papa umusapotinge mugire urukundo mufashanye twese dufashanye amico nobwira abajene turiko turakura turipfuza gushika ku bintu runaka bibaza ko twokubaha Imana tugashira Imana imbere hama tukiyubaha kaba bizigirwa mu bintu byose tugafashanya nibaza ko ivyo bintu kandi tukagira umwete wo gukora cyane tukagira n'umwanya twiha twebwe kugira ngo twicare twiyumvire ico dukwiye gukora ivyo nibaza ko bizodufasha hama tube sociable yage n'abandi kugira ngo uzuramenya utuntu n'utundi nidute umwanya mu bintu bibi ahubwo tugwize imyanya myinshi yo kwiyumvira gukora ibintu bikomeye kugira ngo abandi babeho sawa nico gusa reka tubashimire cyane dushimire cyane muri usanga bari kwadukurikirana kuri aha Burundi abari mu Burundi abari mu bihugu bibanyi abari mu makungu ndavuga ati muzika diaspora muri usange mukomeze kubaho cyane turazi ko mudukurikirana cyane abakeneye umuntu afasha imanza kuryosha imanza arahari ku bwanyu kugira ngo ashobore kubafasha ni intumbero nziza yo kugira ngo abantu baje mu rubanza ntibatahe uko baje rero nibaze ko bitongera kwakira muzotwitaba nyakubahwa we muzopfe kuba mwambwiye gusa kubera turi abajene wagize mariage yego myaka 2 yaheze uri umukamba ntaco ariko turacari bamwe turabahungu turabasore bo uriko urarondera naje ariko ndarondera dukwiye gufashanya we ni wanyikorako nzoba ndi kumwe nawe asante sana murakoze cyane